ukubona nyine twambaye ntabwo turi abasportife ahubwo twambaye ibintu dusanzwe duhingura turi ishyirahamwe bagita Nafi Garment Factory ni ukuvuga uruganda ruhingura ibyambagwa bitandukanye amatreningi ama-t-shirt amajezi ajya y'abakinyi turakora mbere n'ibintu bitandukanye byo gushona ariko kuri uwo makuru specialize mu matreningi yego ni ukuvuga izi ntabwo zahinguriwe mu Bushinwa cyangwa muri Amerika oya iyi ni sample sa Burundi ahubwo ikintu twoca dufatira ko n'akaryo keza ko kuvuga yes Agaciro Media tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze hiyongereka amagara meza n'amafaranga namwe nivyo tubipfurije mutama amahoro kuri twese yego turi mu ntara ya Ngozi neza na neza ku kibuga Muremera aho mwari ko mugira defile yego muri bandega mutama ko tubona mwambaye mushajije umwambaro nk'abasportife ukubona nyine twambaye ntabwo turi abasportife ahubwo twambaye ibintu dusanzwe duhingura turi ishyirahamwe ifise amamuko mu gihugu cya Amerika bagita Nafi Garment Factory ni ukuvuga uruganda ruhingura ibyambagwa bitandukanye amatreningi ama-t-shirt amajezi ajya y'abakinyi turakora mbere n'ibintu bitandukanye byo gushona ariko kuri uwo makuru specialize mu matreningi yego ni ukuvuga izi ntabwo zahinguriwe mu Bushinwa cyangwa muri Amerika oya iyi ni sample sa Burundi ahubwo ikintu twoca dufatira ko n'akaryo keza ko kuvuga tuti izo turambara nyene amatreningi akorewe ngaha mu Burundi ugereranije na zimwe twaba tugenda gutora mu Bushinwa za Turiki izi nazo ni karite ya mbere okay ubwa mbere ngira ngo mwotwidondora hama muca mutubwira neza na neza tuca tugira idonido ku mazina abanyitandiho kubwa Maurice nsanzwe umuyobozi mushasha atunganya ibikorwa muri Nafi Nafi nayo twavuze ni ishyirahamwe rihingura impuzu riri ngaha muri komine Ruhororo mu ntara ya Ngozi neza na neza kwibarabara 15 ry'igihugu aha hepfo gato y'isoko bita mu Gahanga haruguru gatoyi ya Grand Seminaire Burasira okay uyu munsi umuntu yogira icizere kuko abantu benshi bari bazi ko hitwa ko hahingurirwa impuzu mu Burundi ari textile yahoze ari kotewe yogira icizere cyane kuko urumva twege twaje korohereza baba grossiste bahora bagenda kuzitora mu za Chine Turiki n'andi hatandukanye rero yogira icizere cyane bakaza bakarangura ku rwego ruri hejuru impuzu nyinshi cyane kuko turi ini ekipe ifise ibintu byinshi cyane byo guha bene gihugu nuko ngira ngo kumbere kiri bashasha sino nibamara kutumenya bazoza kuza bararangurira muri society wacu ariyo Nafi Garment Factory yego kubera iki mwahisemo kuja muri komine Ruhororo hariya twokwita ko ari nko mitumba kubera mutagiye Ngozi canke Bujumbura navuze yuko ari ishyirahamwe rifise amamuko mu gihugu cya Amerika ni ukuvuga rero warishinze warifonze yarabiravye abona kumbure arafise origine muri komine Ruhororo avuga ati reka ndashire rero aho kumbure amavuko yanje ari komisacha dutangura muri Hororo gutyo rero turafise n'ikizere ko mu Burundi bwose tuzoshaka gushama agence mbwa duhereye hahandi nyene ku kavukuruke okay none nk'uno munsi twabonye mwaje muri equipe vraiment mushajije est-ce que nkubunye nkeneye imyambaro igihumbi ashaka kuboneka igihumbi nyene donc dukeneye n'abantu bakomana impuzu nyinshi nta muntu amwe aza ngo nkeneye training imwe cyangwa nkeneye t-shirt imwe no dukeneye nyene abagrossiste guhera nko ku mpuzu igihumbi gushika ku mpuzu nk'ibihumbi byinshi umusaruro kaca naho tugafata ino equipe yacu tugaca twiyekipa tugakora dukora 24 sur 24 amasaha 20 tegereho duhaye iyo commande muri bakerega muri bake bashoboye gukora amasaha 24 mu Burundi dukora 24 sur 24 navuze ni societe ya caractère internationale twategereza gukora nyene nka kujye nyene kw'ibindi bihugu bisanzwe byarateye imbere nubwo tubona ngaho iwacu bikitugora dushobora kuba dufise akagorane k'umuyaga nkuba tugasanga amasaha 20 twayakwije mugabo twege dukora panda 24 sur 24 yego mu Burundi wipfuza ufise igicapo kihe ufatiye kuri societe yanyu turafise n'igicapo tuvuga nka ambition icifuzo cyo nk'inyuma y'imyaka 10
yuko twostopa ibintu bita ngo second hand, ni ukuvuga impuzu zamaze kwambagwa. Dufise igicapo ko mu myaka 10 iri imbere Uburundi bwose tuzoba tubwambika utarinze kugenda kurangurira impuzu hanze, kuko nakubwiye tureziza amatraining cyangwa ama t-shirt cyangwa amajezi, turafise n'umugambi wo gushona impuzu zose abantu bose bashobora kwambara tureziza za sport, ku buryo nkeneye jinisi atakibazo byose ikintu cyose uzigishonwa n'igitambara. Voilà, igitambara cyo tuemporotama tugashona ngaha mu Burundi. Voilà. Yego. Okay, murakoze cyane, sinzi ko hoba ari icyo tugiye tutavuze ariko cyari kigikwiye ko abantu bumenye. Na icyo mutavuze kumbure navuze ko jewe ndi umuyobozi mushasha atunganya ibikorwa, ariko kumbure ntimwambagije natwe ibyifuzo by'iwacu. Ibyifuzo by'iwacu nuko kumbure leta nayo urabona shishira muri kuri mu gihugu barikeneye amasike ya leta. Leta nayo ikatumenya turafise ingorane z'umuyaga nkuba, tukagira ingorane zo kumbure kuronka ya madevize nayo ateza ingorane no munsi. Turafise kumbure izangurane mu madevize kubera ko matière première ivanze. Trebye. Turafise ingorane yo kutaronka exoneration ku matière tuba twinjije mu gihugu. Ibyo byose ni leta ikeneye yo kuzigashamo ukuboko bya societe yacu bagone twabivuga icyo igira n'ayandi ma agence mu ma province yose atandukanye uretse ngaho Ngozi. Ikibazo n'umuyaga nkuba n'amadovize. Ikibazo cy'umuyaga nkuba amadovize ibi bintu kumbure byo kwemporota, urabona importation ikintu kigoye kuronka exoneration. Nivyo bintu bitatu bikituragishinga. Ivyo hamwe vyoboneka ihinguriro ryanyu ryoca rikora ibidasanzwe. Ivyo hamwe vyoboneka ihinguriro ryacu ryova ku no muvuduko ririko rikaja mu zindi ntara, mbere no muri East Africa, mbere wanashima no muri Afrika yose, kuko urumva nous sommes une société à caractère international. Murakoze mutanga. Tubashimire cyane. Okay.